wavuyemo societe Kigega yo gufasha ugwaruka Ego. iki kibanza nico kubuntu iyo ufise ivyangombwa vyawe vya societe yawe ukaba kwije ibisabwa nta loyer uriha. Par contre ku kidandazwa cawe harava ko 10%. 10% abantu bashoboka kumenga ni byinshi nta na gato. Ikintu cawe nimba kigugwa ibihumbi 10 harava ku igihumbi. Icambere na mbere novuga nuko hariho ibintu narinzi ko bishobora gukorwa n'abarundi n'ugwaruka rw'i Burundi. Hari ibintu vyinshi vyiza biteye igomwe. Ndashobora kuvuga gutanga karorero hariho reka mpere nk'ibisharizo. Hariho amatablo meza cyane birinze bigenda neza gashika no hanze yoteza imbere le peintre n'igihugu kigatera imbere kuko barashoboye cyane. Hariho ico ni kimwe muri vyinshi nshobora kuvuga. Hariho amasabuni ayo gusukura amakaro ayo kumesa impuzu ivyo vyose nabimenye ngeze ngaha. Narinzi yuko dukoresha ibivuye hanze. Kandi c'est vrai amamarque menshi abavuye hanze ariko ubu umuntu arashobora kuba proud akavuga ati hariho made in Burundi. You already know beautiful people on the mic against me one and only Janice for sure K-Cream by K Mr. Dream. So hate you know I live hungry. Think positively, believe in you, be grateful and never give us just focus on so bakunzi bukuri complex ndongeye kuba ikaze. Nizere ko mukomeje kugira ibihe vyiza. Niba utarakora subscribe making sure ko wakoze subscribe. Iyi ni televiziyo yacu, ni televiziyo yiwawe, ni televiziyo yiwanje, ni televiziyo twese abarundi n'abarundi kazi kugira ngo tuze turafasha babanyempano canke se b'abarundi n'abarundi kazi bakora ibikorwa mvabwenge kugira ngo dushobore gutuma aronka iyo platform yo gushaka kwereka isi muri rusange ko ngaha mu Burundi dushobora gukora ibintu vy'iwacu tukabikora kandi kwa ibintu bifise quality ari vya bintu babifise ubuziranenge butajijiganyije ko. So rero hano mubona sijya mbere tuhabazanye c'est la deuxième fois tuje hano kugira ngo tuwongere tuhagarukane tubereke ibindi bintu bishasha badusigura ibintu bigiye bitandukanye. Hari abantu benshi umva bafise amadute est-ce que muri Kigega haracariho ibibanza? Aha turi ni muri Palais des Arts, ni muri Kigega plutôt Paege n'ahantu ushobora umurundi wari wese ukora ikintu cyaje cyose uzikari ikintu wikorera ari made in Burundi hano baraguha ikibanza ugakora. Rero twaje hano kugira ngo tuganire n'usanze hatwara kugira tuganirize byinshi bitandukanye abafise ibibazo kubijanye no kuronka ibibanza canke se ayandi ma information mashasha mu tari muzi ntandi ushobora kubisanga atari ukuri complex. Rero mubane nanje reka tumwegere nyene nga canke se uhatwaye muri kano kanya kugira ngo adusigurire ivyo tutatahura ivyo navyo twari tuzi tubandanye tubona kuko ngahari bishasha twejo haheruka hari utuntu twishi nk'ahandi ko ndabona tudahari ariko this time around hari ibintu vyiza guys dukunda ivyo wacu tunabikundishe n'abandi kuko ivyo wacu babise qualité nta bintu vy'ama produits chimiques n'ibikindi biba birimwo ibintu biba biryoshe cyane gose. Rero ubane natwe kuri complex behind the camera harahinduka ni wa musaza Yantare Jaden ni wakomeza gutuma amashusho n'ama image buronka bimeze neza. Reka tuganire nawe tumenye byinshi bitandukanye. Ego rero nkuko mubibona hano dufise novuga umumama asa neza murabona yuko burya ibintu biri ngaha nabashobora kuba vyihereza ko cyane ko murabona ko asa neza cyane. Of course mama meze neza sava biraza ibintu byo ngani sawa. Ego akazi karagenda neza turashima. Bedo ku mazina mwitwa bandi kugira ngo abadukurikiranye bamenye utwo turaganira wari we nicujejwe ngaha muri Kigega muri rusange. Ego je nitwa Ngendakuriyo Christella hama nkaba nkora mu gisata c'ubudandaji hano muri centre commercial Kigega. Ego first of all tugishika hano ndibuka dernier abantu barabibonye twaratembere hari ibintu byinshi ariko turabona ubu haba impinduka nyinshi ngira ngo muraze gufata kanya mu dutembereze gato mutwereke impinduka mutwereke ibishasha mutubwire like ibintu byose biri ngaho muri rusange uko bimeze. Ariko before ko dufata kanya ko gutembera twashaka maze mudusigurire hari abantu mu kibano muri society bavuga ati mbega kugira umuntu ashobore kuronka ikibanza muri Kigega bigenda gute? Ntibigoye. Icambere na mbere bisaba ko wowe utarenze imyaka 45. Ico ni cambere. Hama ica kabiri bisaba yuko societe yawe ibikwije vyangombwa no kuvuga ni registre de commerce. Ego cyane hama ikindi no kongera ko surtout iyo ari ibintu by'ifungurwa il faut yuko biba bifise certificat ya BBN. Ego wow nini komeye gose ama kukijanye hari abantu bagenda bavuga amajambo ya no hino ngo
mbega ngo muri kigega ngo umuntu ashobora ariha ku kwezi iyo bamuhaye ikibanza dandarizamwo bigenda gute muri rusange collaboration yanyu n'uwo mu entrepreneur ibimeze gute? Hano novuga yuko ikibanza kuko twagihawe na Conseil des Ministres ego ikaba yagihaye Paege akaba ari no muri Paege havuye uno mugambi wa wavuyemo societe Kigega yo gufasha ugwaruka. Ego iki kibanza nico kubuntu. Iyo ufise ivyangombwa vyawe vya societe yawe ukaba kwije ibisabwa nta loyer uriha. Par contre ku kidandazwa cawe harava ko 10%. 10% abantu nashoboka kumenga ni byinshi nta na gato. Ikintu cawe nimba kidanda kigugwa ibihumbi 10 harava ku igihumbi. Buri produit ariyo yose ego cyane 10% mwumva ari menshi. Ariko nk'urumva nk'umuntu yazanye bintu runaka buri kintu cyose hava ku igihumbi ari abantu bashobora batanga kugira ubwoba ati kumbe nuko bimeze. Irifo kwibuka yuko niki kibanza kugira gishobore gutorna gikeneye ibintu byinshi. Hariho umuyaga nkuba, hariho amazi, hariho abakozi abamwabonye babakira, hariho abakora isuku, harakene n'ibintu byinshi ni nka kurya ibibanza byose bikenera ibyangombwa kugira ikibanza gishobore gutorna. Ibidandazwa biri hano bikenera visibility. Bikenerwa kumenyekana haba hano canke mu makungu. Ibyo byose ni ibintu bisaba uburyo. Ya none abantu baca bavyumva bakabitahura neza kubera ko niba urumva amafaranga ahemba abakozi afasha gukora amasuku afasha nabonye n'abasite barari benshi abose bakeneye ko urumva 10% ndumva ko ari ikintu kishagiheza kigasahiriza kigafasha. Ego hama kubije n'ama information mashasha Paege turabona ko ibandanye finance ugwaruka muri rusangi mu kubaha mu guha ingurane bagashobora gutanguza amaproje yabo. Mbega kuri wewe usanzwe uri mu gisata cy'ubudandaje kino cyumviro cyangwa se no mugambi kuri wewe ni kintu wakiriye gute for the first time uza gukora hano uvuga ati cyo kora muri kigega mu gisata cy'ubudandaje muri rusange ni kintu wakiriye gute kubona leta ikirafasha ugwaruka kuri no etape? Icambere na mbere novuga nuko hariho ibintu narinzi ko bishobora gukorwa n'abarundi n'ugwaruka rw'i Burundi. Hari ibintu byinshi byiza biteye igomwe. Ndashobora kuvuga gutanga karorero hariho reka mpere nk'ibisharizo. Hariho amatablo meza cyane birinze bigenda neza gashika no hanze yoteza imbere le peintre n'igihugu kigatera imbere kuko barashoboye cyane. Hariho ico ni kimwe muri byinshi nshobora kuvuga. Hariho amasabuni ayo gusukura amakaro ayo kumesa impuzu ivyo byose nabimenye ngeze nga narinzi yuko dukoresha ibivuye hanze. Kandi c'est vrai amamarque menshi abavuye hanze ariko ubu umuntu arashobora kuba proud akavuga ati hariho made in Burundi. Ikintu cyiza cyane gose. Mbega nk'abantu bariko baradukurikirana utubwiye hari ibintu byinshi bagiye barabibona hari n'ibintu bifise qualité tubona ko hari amatablo meza turabona ama produit menshi unatoshobora kudondagura ngo yaheze. Mbega nakaye kabijya nka wewe uri mu gisata cy'ubudandaje umaze kubona ibintu byo nga bitandukanye n'ibintu n'ama produit importé? Icambere na mbere ama produit importé iyageze ino azazimvye. Ico ni cambere novuga. Hama kandi ayini Burundi nayo igiciro si kimwe abazimbutse gusumba uko abayakorewe hano yakoreshejwe exactement kandi abayakoreshejwe na ico no kwita materiaux zini Burundi. Hariho difference. Turabona ko ngaho turabona ko ari amasosiyete menshi cyangwa se company menshi ari ngaho kuko turabona ibintu bitandukanye. Sinibaza ko ari iby'umuntu umwe ndabaza n'ibyo abantu batandukanye. Pardon? Bivanye n'ibintu tubona hano amaproduit ahari turabona ko ari company atandukanye. Eske nk'abantu bahora nk'abatanguranye nawe gushika no muzi ntabara abashingiye nahati kuvanza kuzana nzana ibidandwaza by'iwanje ngaha muri kigega harakarusho cyangwa se harakabijya amaze kubikuramo? Ego cyane
n'abafournisseur barashima reka ndeke kubita abafournisseur ndabite ama société opératrice yo ngaha muri centre commercial Kigega. Premièrement ngaha hariho visibilité. Niho yahora adandaza ibintu bitatu bimaze kugera ngaha asohora ibintu ndwi canke ibintu 10 ako nakabijya karenga ko kuri Nyamurundi ariko arakora biramuha intege agaca aproduiza gusumba. Ego ico nico novuga. Ego ku bantu rero natangwe mvuga ku bantu bafise ikibazo avuga ati mbega haracari ibanza muri Kigega kugira ngo nanje ashobore kuzana ama produit yanje ashobore kuronka iyo visibilité ashobore gusohoka nkuko mba ndavyifuza. Iki bibanza biracariho bigenda gute muri kano kanya kugira umuntu ashobore kuronka ikibanza ngaha muri Kigega? Biroroshe cyane. Ibibanza biracariho. Hariho n'ab'impuzu batanguye kuza kare bahora batinya bavuga impuzu tuzozishira he ariko tuguma dutera imbere. Umuntu aguma atera intambwe buke buke. Ego. Wow, ikintu gikomeye gose. Rero reka dufate akanya gato mudutembereze kumbure hari ibintu bishasha hano turabona nk'izo mpuzu waruvuze, turabona impuzu zishasha, turabona ibintu byinshi bishasha, noneho abaravye ikiganiro c'ubwa mbere ndibaza baza kubona ko hari ibintu vyongeyemo. Reka rero muduha akanya mudutembereze mwende dusigurira gakega k'ibintu bihari hano muri rusange. Cyane gose. Murakoze cyane kuri information mutanze ku barundi. Merci. Ego hano turabona hari amasabune mashasha, ibintu ndibaza ku bantu baravye video y'ubushize ibintu vyari bihari ngo dusigurira nk'aya masabune uko akora n'akabijya kayo muri rusange. Ego icambere nohera ko nuko ari amasabuni akorewe hano i Burundi atarayavuye hanze atari importé. Ego ngaha turafise amasabuni atandukanye hariho ayo koza ivyombo abantu badakunda zirya sabuni za gifuranguwa turafise isabuni liquide ushobora kuvanga n'amazi kandi karamba igakora plus d'un mois. Ego kandi n'ubwoko butandukanye, par exemple ndashobora kuvuga iyitwa Jaya, hariho iyitwa Mousse Luxe, hariho izindi n'izibindi bintu bitandukanye ushobora gukoresha haba gukoropa, haba koza amakaro, haba koza amatoilette yananiranye ntaco mutaronka hano. Ico no kongera ko turafise isabuni y'ukoza imodoka. Wow. Mwari bwumva isabuni ikorerwa hano i Burundi yoza imodoka kandi ikorwa n'abarundi. Wow. Ni bakaba bayita ka shampoo. Wow. Ego cyane. Izi nazo nizo kumesa yitwa Biosan. Toni zo gukaraba, ntoki, ngaya ma hand sanitizer. No mu mutwe zirahari zo gukaraba mu mushatsi. Ziriho. Toni sabune zo koga nyene koga ku mubiri. Exactement, zikorwa n'abarundi. Hari izikozwe mu ikaroti, izikozwe muri concombre, izikozwe muri curcuma. Wow, n'ibintu bikomeye cyane gose. Ego, ntaco mutaronka hano. Ego, aha naho turabona amaji y'ubwoko bwinshi butandukanye tutari dusanzwe tumenyereye, dernièrement ntiyarahari. Bega ya nayo akabijya kayo nayahe n'amaji ameze gute muri rusange kugira abarundi n'abarundi kazi abari ngaha mu ndabari hanze y'igihugu abone ko dusigaye twikorera amaji atari ngombwa tumwe ibintu ngo amaji ava hanze n'ibintu bigiye bitandukanye. Wo dusiguriye no ngaha ko yitajeze. Ego, hano muri centre commercial Kigega mushobora kuhasanga ibinyobwa bitandukanye. Ego. Mushobora kuhasanga ivyambiye n'ibitambiye. Ego, aya n'amaji n'amaji aryoshe cyane mushobora kuvanga. Benshi bayita sirop fort. Ego arashamenye ngo akeza mutima abuze ho bacha bakumva neza. Ego cyane. Harimwo amaji akozwe mu mabungo hakaba nayakozwe mu inanasi. Ariko nkuko nabivuze turafise ibinyobwa byambiye n'ibitambiye. Ibyambiye turafise imivinyu ikoregwa inyanzarake. Wow. Ego ariko sinogarukirizaho. Mu binyobwa byo no kwita amaji hariho ico ntarinzi na jewe ko gikorerwa hano ni jus de roselle benshi bayita ngo n'urusera. Ni jus itanga amaraso. Ego. Wow. Ibintu byiza cyane gose. Roselle, betterave, ibindi abandi barabimenyereye by'amabongo. Ego nkuko nabivuze hano muri centre commercial Kigega mushobora kuhasanga ibintu byinshi. Mwari muzi ko hari icayi gikorwa n'abarundi. Ico cayi kikaba ari co mu kibuto civoka. Kikaba gifise saveur ya gingembre. Wow. Ego. Kandi kiraryoshe cyane ku bantu
murasanzwe mubizi yuko igiterwa c'ivoka gitanga amaraso kikagwanya ingwara nyinshi. Karibu cane. Wow. Ego, aha naho turabona impuzu z'ubwoko bugiye butandukanye, turabona izo bajisha mu nyuzi, turabona ya madira twumva ava hanze n'ibintu bigiye bitandukanye. Aha naho dusigurira kugira ngo nk'abantu batazi yuko ngaha mu Burundi hasigaye hakorerwa impuzu z'ubwoko bugiye butandukanye, turabona iz'abamama, turabona n'iz'abahungu canke iz'abapapa, wo dusigurira. Ego mucamake novuga ahubwo reka mpere guhamagarira abandi urundi rwaruka rufise ico rukora haba gushona ntimwitinye impuzu mushona murashobora kuzizana hano. Ego ico nico novuga gihambaye. Ikibanza canyu kirahari kandi kirateguwe neza nkuko muvyibonera. Turindiriye mwebwe. Ego hano banaje duti koshi like y'urugendo peut-être si je me trompe pas. Ego amashakoshi nayo akabije kare nakaye ko nishakoshi ikomeye nanyi naho dusigurira aho gato kugira abadukurikiranye babone ko nabyo ya mashakoshi y'ingendo tukunda kubona atambaye amamarke abafise amamarke ngo za Louis Vuitton za Dior n'izindi izi nazo mbega ko ari zo ngaha mu Burundi akarusho kazo nakaye. Akarusho kazo nuko mushobora kuyaronka. Amashakoshi mushobora kuhasanga amashakoshi menshi. Mushobora kuronka yaba ayo ku rugendo canke ay'abadamu bajya bakunda udusakama duto zose zirahari. Kandi ciza muzisanga mu mabara atandukanye. Nibara mwoba mukeneye murashobora kurisaba bakaribaronderera. Wow. Nziza gose hano naho turabona nk'aka etagere harimwo arono sinzi n'inkofero niki. Ego novuga ko ari amashapo y'abadamu. Ego. Wow. Kandi nayo nyene akorerwa hano i Burundi. Uyaravye wo ibintu mengani y'aba mariage y'abana Nigeria ne bakunda kwambara ibintu mwene ibi. Exactement. Yazi ko ari umwana mu Burundi yayikoze. Wow. Kanu keza cyane gose. Ego hano naho kuri no etagere iri kuri no kote 3 yanje turabona boni inkofero zitandukanye hano ndibaza mwogira ico mudusiguriye ko comme ça abantu nabagire ico bamenye ko turabona hari abantu bikundiriza inkofero abantu bazambara ku mucanga bagiye kwifotoza canke nyiraka yambara agiye gutembera nyine ku musete tubona ko ari ibintu bisa neza. Wow. Ana wosigura kugira abantu bamenye donc karite y'ibi bintu babiri ngaha muri Kigega muri rusange. Ego cane. Icambere na mbere nguma mpera ko nuko atari amashapo canke amasakama yakorewe hanze. Ibi vyose ni vyakorewe hano i Burundi. Made in Burundi. Ego kandi akabakozwe mu catsi bita umuhivu. Ego ni meza cane afise amabara atandukanye. Novuga ko ari amasakame n'amashapa agezweho. Ego. Hano turabona aya ni basakame rero yitwa ngo yagezweho. Ayo muri no situri muri rusange ko bijyana n'ibintu traditionnel. Ibintu byo turabona ko ari ibintu like byavuye hanze ariko rero urabona ko ari amakarite tumenyereye. Donc je sinigeze utabizi ko ngari no vya made in Burundi. Ntushobora kuvuga ko vyakozwe n'abana b'Abarundi. Uwo dusigure nako aya mashakoshi nayo akabijya kayo n'ubukomezi abafise. Ego muri ya masosiyete nababwira akorera hano muri Centre Commercial Kigega. Zimwe muzikora amasakame uri kurazira abantu kwibaza ko zakorewe hano i Burundi. Munaziravye murabona ko zisa neza cyane. Wow. Abantu bafise amamanza bashaka kugenda baberewe dîner anniversaire karibu cyane muri Centre Commercial Kigega. Wow, ni ibintu byiza cyane gose. Hano turabona novuga ati ni ibintu bambara kugira ushaze abe mwizosi, ndabona ivyo ku maboko, ndabona impeta kandi ibintu ari ibintu artisanal. Mbega ibintu navyo ni ibintu bimeze gute muri rusange? Icambere novuga nuko ari bikorwa mu mahembe y'inka. Wow. Ego dufise ico mwizosi. Ego. Nkuko mukibona. Ababizi barabona ko ari karite nziza cyane. Mushobora kuhasanga impeta, ibikomo. Murabibona? N'amaporte rideau. Hariho n'abatari bazi kwabaho. Naguma mpiga tieska ni ibintu bambara ku maboko umuntu afise akaboko kangana uko nawe byo. Ego. Wow, antuka ni ibintu byiza cyane gose. Turafise na porte clé. Wow. Zikozwe mu ihembe. Wow. Udusahani. Wow. Nkuko mubibona n'amahembe y'ibisharizo. Ego. Wow, rero abari badukurikiranye ndavuga abakunzi kuri complex namwe twungutse muri bashasha mubaye bashasha kubera
kino kiganiro kumbure nizere ko rero mwagiye murabona byinshi byagiye bitandukanye hano muri Kigega n'ibintu like ni made in Burundi ibintu byose twagiye tubereka hano ni bikorerwa ngaha mu Burundi nta kintu kimwe kirimo kiri import s'il vous plaît nibi bikoreshwa ngaha babona ko ari mu mahembe y'inka ngaha turafise inka turafise ibintu vyinshi ngaha vyinshi mwabibonye hari ivyo mwabonye bwa mbere amataburo meza arahari amasabone mwabise ko hari en liquide hari ibintu vyinshi antuka vyinshi ibirato ibintu vyinshi cyane gose rero yadusiguriye muri rusange kuri bishasha bihari utaravye rero ibyo atashoye gusigura uzoyo kiganiro ca mbere uraza kwibona umanuke ma video ari munsi muzoyibona reka dufate akanya tubashimire kuba musoye kudusigurira mukadutahuza abe jewe abe nawe badukurikiranye ngira mve ko ngaha muri Kigali no bishasha murakoze cyane ego ndabashimiye namwe kubona mwaje kwerekana kino kibanza munkundiye nagira mpereze ku majambo makei mpamagarira abandi ba jeune b'abarundi bashaka kudandariza hano muri kuri Palais des Arts muri centre commercial Kigega ko imiryango iruguruye kwiyandikisha biroroshe barashobora gushika hano kuri centre commercial Kigega canke bakatwandikira kuri 62 402 402 wow murahawe ikaze yego murakoze cyane kubahora batubaza amasaha n'imisi dukorerako dukora kuva ku wa mbere gushika ku wa Mungu amasaha ni kuva 6h z'agatondo gushika 4 z'ijoro ego hama kubakunda kudushorera ubu biroroshe cyane mushobora gukoresha Lipa na CRDB mushobora gukoresha Banco Buinot mushobora gukoresha Lumicash na Ihera karibu cyane